Wizera urabona ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana bukugira special. Nimba ubyizera uvuga uti amina. We will start beginning today turaza gutangura uno munsi a series of teachings. ni urukurikirane rw'inyigisho. God willing, we will take it into tomorrow and until the last day. Imana ibishimye n'ejo tuzobandanya kugeza hirya y'ejo. So I would like to invite you to really open your heart Rero reka ndagutumire ugurure vy'ukuri umutima wawe and hear what the Spirit is saying to the church. wumve ico mpemu ariko aravugana n'ishengero. The word I want to teach about is highly prophetic. Ijambo ngira nganire namwe n'ubuvugishwa budasanzwe. It is talking about the days that we are living in. Ni ijambo rivuga ku vyerekeye iminsi tubayemo, ibihe tubayemo. I want to title the teachings The Goshen Anointing, Nshaka yuko tuvuga ku mavuta y'Gosheni or the Goshen atmosphere. canke ikirere c'Gosheni. The church of today Ishengero ry'uno munsi must live in a Goshen atmosphere. rikwiye kubaho mu kirere c'Gosheni. The individual Christian Umukristo ku giti ce must also live in the Goshen atmosphere. nawe nyene akwiye kuba muri ico kirere c'Gosheni. You need to carry the Goshen anointing upon your life. Ukwiye kugenda witwaje amavuta y'Gosheni ku buzima bwawe. Our reading will be coming from Exodus Reka chapter 8. dusome mu Kuvayo igice c'umunani. Exodus chapter 8, Kuvayo igice c'umunani verse 22 to 24. umurongo wa 22 tugeze ku murongo wa 24. Ndasoma mu Kirundi. I read in Kirundi. You can read it. Yeah. Okay. Kuri uwo munsi ngo azorobanura igihugu c'Gosheni aho abantu biwe baba. Ayo masinzi y'ibibugu ngo ntabeyo kugira ngo umenye yuko ari Uhoraho ari hagati muri iki gihugu kandi ngo azoshira itandukaniro hagati y'abantu biwe n'abawe. Ejo ni hico kimenyetso kizobaho. Uhoraho abigira atyo amasinzi y'ibibugu aza ari cago mu ngoro ya Farao no mu nzu y'abanyarugo biwe kandi igihugu cose ca Egiputa cononekara kubw'ayo masinzi y'ibibugu. I want you to also note these references, but we shall not read them. Ndashaka yuko mwandika iyi mirongo, ntabwo turi buyisome ariko muyandike. Genesis chapter 45 verse 10. Itanguriro gice ca 45 umurongo wa 10. And also Genesis chapter 46 verse 34. Nitanguriro igice ca 46 umurongo wa 34. They talk about a place called Goshen. Iyo mirongo ivuga kuvyerekeye ikibanza citwa Gosheni. God had sent Joseph to the land of Egypt. Imana yarungitse Yosefu mu gihugu ca Egiputa. And there was a great famine that came throughout Egypt and the land of Canaan. Rero hateye inzara muri ico gihugu ca Egiputa ishika no mu gihugu c'i Kanani. It was a 7-year famine. Yari imyaka ndwi y'inzara. And when Joseph interpreted the dream of Pharaoh, Yosefu yasobanuye inzozi kuri Farao, he became the prime minister of Egypt. bimugira umushikiranganji wa mbere muri Egiputa. So 2 years into the famine, imyaka 2 muri ico gihe c'inzara canke ca kigoyi, his brothers came from the land of Canaan to Egypt bene wabo baje muri bavuye Kanani baza muri Egiputa to buy grain. kugira ngo bagure imfungurwa. To cut the long story short, Kugira ngo ndabigire bigufi, he was later revealed to his brothers. nyuma yarihishuriye bene wabo. And he commanded them to go to the land of Canaan.
aca basaba kugira ngo basubire i Kanani, to bring back his father and the rest of the family. bazane se wiwe hamwe n'umuryango wiwe wose. And he said, you must come and I will put you near me in the land of Goshen. Arababwira ati nimwaza nzoca ndabashira ku kibanza kiri hafi yanje ariho i Gosheni. He says in Goshen you will have a lot of pasture in that place. Mwebwe mufise muraba aborozi, mufise ibitungwa vyinshi, rero nzobashira i Gosheni For your flocks, kugira ngo muronke ubwatsi for your heads, muronke ubwatsi bw'ibitungwa vyanyu, and you will be near me, kandi muzoba hafi yanje, and I will provide for you. nanje nzobaha ico mukeneye cyose. And he says, the other reason I'm putting you there, Arabwira ati yindi mpamvu ndabashize i Gosheni, Goshen is a land of shepherds. kuko Gosheni ni igihugu c'aborozi, And the Egyptians and Pharaoh kandi abanyegiputa na Farao despise shepherds. barasuzugura cyane aborozi, They don't like shepherds. ntibakunda aborozi. But you can stay in that place and be safe. Mwebwe nimwaba muri ico kibanza muzoba mahoro. So that is the background for the land of Goshen. Rero aka nakahise cyangwa amateka y'i Gosheni. It was chosen by Joseph for the people of God Yosefu yatoranije ico kibanza kubw'abantu b'Imana, to live in protection kugira ngo babe ahantu bazitiriwe bazigamwe, and in the provision of God. kandi bafise ivyo bakeneye biva ku Mana. Now the time was coming Hagera rero igihe that God had spoken about, igihe Imana yari yaravuze that you will dwell in the land of Canaan for 400 years. ngo muzoba muri ico gihugu ca Egiputa imyaka 400, But the time will come when I will take you out of this land ariko igihe kizoshika aho nzobakura muri ico gihugu and bring you to the land of Canaan, hanyuma ndabazane mu gihugu c'i Kanani, the land that flows with milk and honey. igihugu gitemba amata n'ubuki. I will take you out of Egypt, Nzobakura muri Egiputa, and I will take you out by a mighty hand kandi nzobakuzayo ikiganza c'ubushobozi, with signs and wonders and miracles, nkoreze ibitangaza n'ibimenyetso, and take you to that land. kugira ngo ndabajane muri ca gihugu. Now the time had come. Igihe rero kirashitse, The days were close iminsi iregereje, when God was about to take his people aho Imana out igira ifate abantu bayo bakure muri ico gihugu, of the land of Egypt. ibakure muri Egiputa. And he sent a man called Moses. Irungika umugabo yitwa Moses Mose was sent with a message. yarungitswe afise ubutumwa, Go and tell Pharaoh, genda ubwire Farao, let my people go. reka abantu banje bagende. You cannot hold them captive anymore. Ntushobora kubagumya ari abaja bawe. By this time, the Jews were now slaves in Egypt. Muri ico gihe abisirayeli abayahudi barabaja muri Egiputa, Slaving for Pharaoh and building treasure cities. barabaja ba Farao bamwubakira ibisagara bikomakomeye. That's when God sent Moses Nico gihe Imana yarungitse to Mose tell Pharaoh, kugira ngo abwire Farao, let my people go. reka abantu banje bagende. And the same clarion call is going into the whole world today. Uwo muhamagaro nyene uri mw'isi yose uno munsi. God wants his people to go. Imana ishaka yuko abantu bayo bagenda. Jesus is coming very soon. Yesu aragarutse vuba, He's coming to take the church. aragarutse gutwara ishengero ryiwe, He's coming to take his people araje gutwara abantu biwe out of this world. kugira ngo adukure muri iyi si. But before he takes the church out, Ariko mbere yuko atwara ishengero he ryiwe, is going to demonstrate a mighty manifestation of the power of God in this agira world. agaragaza ububasha n'ubushobozi budasanzwe bw'Imana. The last day church Ishengero ryo mu gihe cya nyuma shall walk in greater glory than any other church. rikwiye kugendera mu bwiza burengeye ibindi bihe ishengero ryabayemo. The glory of this latter house Ubwiza bw'iyi nzu bwa nyuma shall be greater than the glory of the former. bukwiye kuba uburengeye ubw'inzu ya mbere.
But before the demonstration of these miracles and power, ariko mbere y'uko ubwo bubasha n'ubwo bushobozi bugaragara, Pharaoh would seek to enslave his people Farawo we yagumije abantu b'Imana mu buja, and harden his heart against the church. kandi akomeza umutima wiwe mu kugwanya ishengero. And unfortunately, it has begun to happen. Amahirwe mabi ibi byarabaye. Thank God for this great nation. Urazi muri iki gihugu kidasanzwe gikomeye, This is the place where I'm seeing a multitude of people without masks. muri iki gihugu kidasanzwe niho honyine nshobora kubona amasinzi y'abantu ari hamwe batambaye mask. For the last 2 years, Muri imyaka ibiri heze we never had church. ntabwo twigeze dukorana nk'ishengero. We started gathering last month. Twatangiye gusubira gukorana mu kwezi guheze, Ever since the lockdown started, kuva igihe batanguye kuzana abantu kwiyugarana. everywhere, everyone has a mask, whether you're in church, whether you're in the street. Ahantu hose ari mu ishengero, ari mu barabara, ari ahantu hose abantu bambaye amamaske. Hallelujah. Amen. But this is one of those countries Ariko iki rero ni igihugu kimwe muri vya bindi where we see God demonstrating his power. aho tubona Imana igaragaza ubushobozi bwayo. People are walking like this, Abantu bakabaho gutya, and yet people are not dying. ariko abantu ntibapfe. And we have countries where people have masks every day, every second, Ariko twumva abantu bambaye amamaske buri munota buri segonde, and people are dying. ariko abantu bakaguma bapfa. I shall not say more. Ntabirebire ntibuvuge, reka ngarukirizaho. I will sever in that day Nzobakiza muri ico gihe, the land of Goshen, nzokiza igihugu cy'i Gosheni, in which my people dwell, aho abantu banje baba, that no swarms of flies shall be there. aho ivyo bibugu bitazokwigera vyinjira canke bishika. Let me explain a little bit before we come to this verse. Reka mbanze nsobanure gato mbere yuko twinjira ibwina muri uyu murongo. Moses was sent and he began to do miracles by bringing plagues upon Egypt. Mose yararungitswe atangura gukorera ibimenyetso cyangwa ibitangaza byo guteza ivyago Egiputa. Because God had said, I am going to judge the gods of the Egyptians. Kubera yuko Imana yari yavuze ngo ngira ncira urubanza imana z'abanyegiputa. I'm going to judge their gods. Ngira ncira urubanza imana zabo. Before I take my people out, Mbere yuko nkurayo abantu banje, I will judge their gods. nzocira urubanza imana zabo. So when you see the 10 plagues, Rero iyo ubonye biriya bimenyetso biriya bibazo ivyago 10 which God released in Egypt, Imana yarekuye kuri Egiputa, there were actually a fight against the gods of the Egyptians. byari ivyago bije bitumbereye imana z'abanyegiputa. Their great god was the river Nile. Ni hari imana ikomeye yabo ariyo mana y'ibiyaga, They worshipped the Nile. ariyo ruriya ruzi rwa Nile. Basengaga Nile, They worshipped water. basengaga amazi. This is why when Moses was found in the river Niyo mpamvu igihe Mose yatowe muri Nile, by Pharaoh's daughter, atowe n'umukobwa wa Farawo, they could not kill him ntibashoboraga kumwica because they thought they were given by the God. kubera yuko biyumviriye yuko ari imana yabo imubahaye. That's why she called him Moses, Niyo mpamvu yiswe Mose, drawn out of the water. yakijijwe kuwe mu mazi, He came from the water God. yaje avuye mu mana yabo bitaga amazi. That's what they thought. Nivyo biyumviraga, He was a son of the God. yari umwana w'Imana. And that's why she took him to raise him up in the palace. Niyo mpamvu yaciye amufata amurerera mu ngoro y'umwami. But now when God sent this man Igihe rero Imana yarungikaga uyu mugabo to demonstrate the power of God,
kugira ngo agaragaze ubushobozi bw'Imana. The first plague was against the river. Icyago cya mbere cyakubise kiriya kiyaga cyangwa ruriya It ruzi. was against the river Nile Cyari icyago cyakubise uruzi Nile and all the water sources. n'ayandi masoko yose y'amazi. He turned the waters into blood, Yahinduye amazi kuba amaraso, and everything in the waters died. n'ikintu cyose cyari kizima mu mazi He was cyarapfuye. humiliating the gods of the Egyptians. Yari ko arakoze isoni Imana ya You Egiputa. see, before God takes out the church, Mbere y'uko Imana itwara ishengero, He is going to humiliate the gods of the Egyptians. igiye gukoza isoni Imana z'Abanyegiputa One by one, imwe ku yindi. He began to humiliate them. Imana itangura gukoza isoni. When He came from turning the water into blood, Amaze guhindura amazi kuba amaraso, their next god was the frogs. iyindi Mana yari igikere. They worshipped frogs. Basengaga ibikere. And God blessed them with many frogs. Imana ikibahezagiza ibikere byinshi cyane. They had frogs in the kitchen, frogs in the bedroom. Bagira ibikere mu nzu zabo, aho batekera, mu buraro bwabo, Frogs in the blankets. mu buriri bwabo, ibikere. Frogs everywhere. Ibikere ahantu hose. He judged them with frogs Imana ibacira urubanza ikoresheje ibikere, until the whole land was filled with frogs. kugeza aho igihugu cyose cyuzuye ibikere. And frogs became a stench to them Ibikere bicika ikibazo kuri bo. and disturbed their lives. Ibi bihindura ubuzima bwabo. So one after the other, Kimwe ku kindi. God sent plagues on the Egyptians. Imana irungika ibyago ku Banyegiputa. He sent them the third plague. Ibarungikira ibyago 10. But what was happening at the beginning, Ariko icyabaye mu ntango, what you saw happening in Egypt, icyariko kiraba muri Egiputa, was also happening among the people of God. ivyo navyo nyene vyarashikira n'abantu b'Imana. The blood water was everywhere. Amazi guhinduka amaraso, ivyo vyakoze ku bantu bose. In a Jew's house or in an Egyptian's house. Ari ku Banyegiputa canke ku The Bisirayeli. frogs were everywhere. Ibikere vyari hose. In a Jew's house and in an Egyptian's Ari house. ku Banyegiputa canke no ku Bisirayeli. And when God sent the lice, Igihe rero Imana yarungikaga ibi bibugu, they were everywhere biting people. vyari biri ahantu hose bijya abantu. In the Jew's house and in the Egyptian's house. Ayo yari amasazi agakora ku Bisirayeli no ku Banyegiputa. But by the fourth plague, Ariko hageze ku cyago cya kane, God came on the scene Imana ubwayira ziravuga ngo, and said, enough. yaravuga ati ubu birahagaze. Says, whatever has been happening, Ivyariko biraba, it's over now. ubu birahagaze. I am now putting a difference Ubu ngira nshiraho itandukaniro between the land of Egypt hagati y'Abanyegiputa, and the land of Goshen. igihugu cya Egiputa n'igihugu cy'i Gosheni. I am separating the two. Ngira ndabitandukanye. Goshen was a province in Egypt. Gosheni cyari kibanza kiri muri Egiputa, It was Egyptian land. cyari igihugu cy'Abanyegiputa. But God said, Ariko Imana iravuga ngo, I will separate Goshen ngira ntandukanye i Gosheni among the lands of Egypt, hagati muri Egiputa, and I will separate the place where my people dwell. ndaza gushyiraho itandukaniro hagati y'aho abantu banje baba n'abandi. Because now I'm sending the fourth plague. Kubera yuko ubu ngubu ngira ndungike icyago cya kane, I'm sending the flies. ngira ndungike rero ibi bibugu. Flies will be all over Egypt. Ibibugu bizoba hirya hose muri Egiputa, In every household, in every mu building, nzu zose bizobamwo, everywhere will be flies. ahantu hose ibibugu bizobayo. But I'm now putting a difference Ariko ngira nshiraho itandukaniro between the land of Egypt muri iki gihugu cya and Egiputa, the land of Goshen. hagati y'Abanyegiputa n'igihugu cy'i Flies will Gosheni. flood the land. Ivyo bihugu bizoba ahantu hose. But when they come to Goshen, Ariko bigeze i Gosheni, there will be a dome, bizosanga hari kizitiriye, a spiritual dome. hazoba hariho ikintu cy'impwemu kizitiriye.
that will repel the flies. kizosubiza inyuma They will ibyo not bihugu. enter Goshen. ntibizokwinjira i Gosheni. They will not enter where my people dwell. ntibizokwigera vyinjira aho abantu banje baba. There will be an invisible shield birashobora kuba ahantu hose that will protect the place. hazobaho ikizitira kizozitira He ikibanza says, canje. number 2, icya kabiri I will put it upon my people. ngo nzoshira no ku bantu banje. What will happen to the Egyptian nzoshiraho iryo tandukaniro hagati y'abantu banje will not happen to my people. kugira ngo ibizoba biriko biraba ku banyegiputa ntibishobore gukora ku bantu banje. This is what he said. iki nico avuga I will put a division ngo nzogabura between my people nzoshiraho gutandukana hagati y'abantu banje and his people. n'abantu biwe. He's referring to Pharaoh. aho yariko aravuga kuri Farawo. In other words, I'm putting a division ngira nshiraho itandukaniro between God's people, hagati y'abantu b'Imana those who are not God's people. n'abatari abantu b'Imana. Hallelujah. amen. And in this division, rero mu gushiraho iryo tandukaniro when the flies come, igihe ivyo bihugu bizoza if he is an Egyptian nimba ari umunyegiputa and this one is a Jew, uwundi nawe akaba ari umuyisirayeli, flies will be all over him. ivyo bihugu bizoba kuri uyu munyegiputa And there won't be even one around me. ariko nta na kimwe kizoba kiri ku This mwisirayeli. is what God is saying. iki ni cyo Imana iriko I iravuga. will put a division nzoshiraho itandukaniro between my people hagati y'abantu banje and his people, n'abantu biwe, between where my people dwell hagati y'aho abantu banje baba and where they dwell. n'aho bo baba. This is the anointing aya n'amavuta I will put upon Goshen. ndaza gushira kuri Gosheni, I will put upon my people. ndaza gushira ku bantu And banje, every other plague that is coming kandi n'ibindi vyago vyose bizokurikira upon the land, muri iki gihugu there will be a difference. hazokoma hari iryo What tandukaniro. happens to the Egyptians ibizoba ku banyegiputa will not happen to my people. ntibizosubira kandi kuba ku bisirayeli. haleluya. Now, as we approach the last days, uko twegera as they increasingly go, uko zabije imbere plagues will come on earth. ivyago bizoza mw'isi. The same way this coronavirus did. impamvu iyi korona ihari, This is just one of many. iki ni kimwe mu bindi vyinshi, And the many things that will happen in our days kandi ibintu vyinshi bizoba muri iki gihe cyacu that are destined to change people's lives. vyose biza birondera ubuzima bw'abantu b'Imana. But in this same period, ariko muri iki gihe nyene God is raising a people Imana iriko ihagurutsa abantu who will not be affected by what is happening. batazokogwa n'ibiriko biraba, A people who carry the Goshen atmosphere. abantu bagendana ikirere cy'i Gosheni, A people who lives in a place called Goshen. abantu baba mu kibanza cyitwa Gosheni. You see, Goshen itself was not special. urazi Gosheni ubwayo ntabwo cyari ikibanza What kidasanzwe. made Goshen special icyahinduye Gosheni ikibanza was kidasanzwe because that's where God's people dwell. ni uko ariho abana b'Imana baba. So it's not a place. rero ntabwo ari ikibanza, It's a place where his people are. ahubwo ni ikibanza aho abantu b'Imana What bari. I'm trying to say today icyo nshaka kuvuga uno munsi, is that where you dwell, aho uba it doesn't matter it's in a tree. ntacyo bitwaye niba ari no It ku doesn't giti, matter it's in the village. ntacyo bitwaye niba ari It hariya mu doesn't matter cyaro, it's in the city. ntacyo bitwaye niba ari mu gisagara. Wherever you dwell, aho uba there hose must be hakwiye kuba Goshen atmosphere. ikirere cy'i Gosheni. aho uherereye hose There must be hakwiye a kuba Goshen atmosphere. ikirere cy'i Gosheni. If you get out of your house, niwasohoka mu nzu the yawe, Goshen does not remain there only. Gosheni ntiguma ngaho You mu nzu carry gusa. it to work. ugenda uyitwaje aho You carry ugiye, it in the ugenda streets. uyitwaje mu barabara, Wherever you are, aho uherereye hose. Goshen becomes a presence. Gosheni icika kubaho, It becomes an atmosphere. icika ikirere.
It becomes where you go and where you are. icika aho uri kandi n'aho ujya Just because you are the people of God. kubera yuko uri umuntu w'Imana. If people are dying around your neighborhood, niba abantu bariko barapfa hirya hino it is hino not yawe, destined for you. ibi ntabwo ari ibyawe. This is the Goshen atmosphere. iki ni ikirere cy'i Gosheni. If an accident happens in a bus naho hari ivyoba muri and bisi you are the only Christian there ukaba uri wowe wenyine mu Kristo and everyone dies, n'abandi bose bagapfa, the news reporter must report like this. nabo batanga amakuru akavuga ibyabaye, There was one survivor. baravuga ngo hari umwe yakize. We don't know how he survived. ntituzi kungene yakize, But even more so, ariko kandi it must not happen ntivyari kubaho, ntiyari gukira, because of your presence. ariko ku bwawe. niyo mpamvu n'ivyabaye bitari kuba. Did he get that correctly? It must not happen. ku bwawe n'ivyabaye In other words, ntivyobaye. every area that you enter, aho winjiye hose you must bring an atmosphere ukwiye kuzanayo ikirere that repels disasters. kigenda gitorera inyishu ibibazo bihari. You must bring an atmosphere ukwiye kuzana ikirere that repels tragedies. kigenda gitorera inyishu ivyo bibazo n'ayo God makatastrophe. says the swarm of flies is coming. egome ibibugu biraje. You see, flies urazi ibibugu are the small insects that carry germs. ibibugu bifise They carry germs. mikrobe tuvuge gutyo, okay? They carry germs everywhere. bigenda bitwaye mikrobe ahantu hose biri, And they contaminate what they touch. icyo bikoze ko cyose kirabakontamine. If they touch food, they contaminate it. bikoze ku imfungurwa zibakontamine, They corrupt it. ibintu bikabora, They bring rottenness, bituma ibintu bibora, bacteria, amabakiteri ahantu hose, disease, indwara, and the stench. ukunuka. These are things that follow flies. ibi ni ibintu bikurikirana n'ivyo bibugu. And the Cyangwa devil is ibisazi. called Beelzebub, the god of flies. rero bari bafise n'iyo mana rero y'ibibugu. So what God was saying, igihe imana yavuga, when you see the demonic invasion igihe mubonye amadayimoni ahagurutse akabatera of flies y'ivyo bibugu that corrupts, that destroy, bituma habaho kubora, kwononekara, wherever my people dwell, aho abantu banje bazoba bari the flies shall not come. ibibugu ntibizokwinjira. Wherever my people are, aho abantu banje bazoba bari the flies must not come. ivyo bibugu ntibikwiye kwinjira, Because there is always a Goshen for the people of God. kubera yuko hazokwama hariho Gosheni ku bw'abantu b'Imana. We cannot live without hope. ntidushobora kubaho tudafise ivyizigiro, We can live with hope. turashobora kubaho dufise We can ivyizigiro, live with an understanding turashobora kubaho dufise that gutahura, wherever we are, kandi aho turi hose we shall see the protection of God. tuzobona kuzigamwa n'Imana, We shall see the atmosphere of Goshen tuzobona upon us. ikirere cy'igosheni kuri twebwe. You must deliberately believe that. ukwiye kuvyizera, You must carry an attitude of it. ukwiye kugendana iyo nyifato y'umutima. If it happens, nivyaba it is not going to happen to me. nibiza kunkorako, This is your attitude. iyi niyo nyifato ukwiye You must kugira. carry that superior attitude ukwiye kugendana iyo that nyifato iri says if hejuru, it happens, aho uvuga ati naho it will vyoba not happen to me. kuri jewe ntibimbako, It will not happen to my children. ntibishobora kuba ku bana It will banje, not happen to my family. ntibishobora kuba ku bantu It will banje, not happen to my house. ntibiba ku nzu yanje. Some few years ago, haciye imyaka mikeya, a cyclone came to Zimbabwe. A cyclone imyaka iheze haje on the eastern side. vyaje mu bice vyo It vy'ubuseruko came in the muri night. Zimbabwe. vyaje mw'ijoro, It came in the night. cyaje mw'ijoro, Great winds and great waters. umuyaga mwinshi, amazi menshi, imvura nyinshi, It swept all the houses in the area. biraza bikubura ibintu vyose, amazu yose aho hantu, Swept people in the area. abantu bose birabatwara. Even solid houses were taken. Even Solid houses, brick houses. n'amazu y'amatafari araguruka.
There was a hut somewhere in the center. hariho inzu iri ahantu hagati, And a Christian family in that hut muri iyo nzu hariho umuryango w'abantu bakijijwe who were sleeping there. bari baryamye aho hantu. They did a family prayer before they slept. mbere y'uko baryama barasengeye hamwe nk'umuryango. When they woke up in the morning bavyutse kare mu gitondo and opened the door, buguruye umuryango they found water everywhere. basanga hari amazi ahantu hose, And all the houses gone. amazu yandi yaramaze gusambagurika. Even bigger and better houses than theirs abo bantu bari bafite amazu meza kurusha iyabo, were gone. ayo mazu yaragiye yose, And they were kept alive. ariko bo bazigamwa ari bazima. That hut became a testimony ivyo vyacitse intahe to the power of God y'ubushobozi bw'Imana, that He can keep His own. yuko ishobora kuzigama inzu yayo. That's why the church must live outside fear niyo mpamvu abana b'Imana bakwiye kubaho badafite ubwoba, and believe that in these last days bizera muri ibi bihe vya nyuma. we must see a demonstration of the power of dukwiye God. kubona ukugaragara k'ubushobozi bw'Imana. We must see a demonstration of signs and wonders and miracles. dukwiye kubona ibimenyetso n'ibitangaza vy'Imana. We carry a Goshen atmosphere around us. tugendana ikirere cy'Gosheni muri twebwe. We carry it at our workplaces. tugendana naco ahantu hose. There is always a Goshen hariho igihe cyose Gosheni for the people of God kugabana ubw'Imana in the land of Egypt. mu gihugu cya Egiputa. Always a Goshen. igihe cyose Gosheni hazokwama hahari. Now when we pray, rero dusenga, we pray with that understanding dusenga tutazi, that we are the people of God. tudatahura yuko turi abantu And b'Imana, because we are the people of God, kandi kubera yuko turi abantu b'Imana we will be kept safe. dukwiye kuba abera, We will dukwiye be gukizwa, protected. tuzozigamwa. He says, I will put a difference aravuga ngo nzoshiraho itandukaniro between my people hagati y'abantu banje and His people. n'abantu biwe. In other words, God was declaring a war mu yindi mvugo, Imana yari iri kwiratura ijambo between Him and Pharaoh. hagati yayo na Farawo. He is now saying, Pharaoh, ubu niri kuravuga Farawo, you have abused my people wewe wafashe n'aba bantu banje for so long. igihe kirekire. Now onwards, ubu rero I am standing and defending my people. ndahagurutse kugira ngo ngwanire abantu banje, And I'm declaring a war with you. kandi ndagize icyo mvuze ku bwawe. And I will separate nzoshiraho itandukaniro, and show you ndakwereke that I can take care of my people. yuko nzokwitwararika abantu Let's banje. see what you will do with your people. reka urabe ivyo wowe turabe ivyo wowe uzokorera abantu bawe nawe. And God began to manifest His power Imana itangwa kugaragaza ubushobozi bwayo against each and every one of the gods of the Egyptians. mu kugwanya Egiputa n'imana zose zo muri Egiputa. You know, we saw it happening urazi vyarabaye in India. mu Buhindi. When the plague hit India a few months ago, mu mezi make yaheze hari icago cateye mu Buhindi. I have spiritual sons in India. ndafise abana bo mu buryo bw'impemu bari mu Buhindi. This pastor calls me and says, man of God. uyu pastor yarampamagaye arambwiye ati muntu w'Imana, He's Indian. ari muri n'umuhindi. He says, what is happening here, we are seeing God. abatsi ngo ibintu biriko biraba ngaha turiko turabona Imana. The Ganges River ahateye ikibazo mu kuruzi is filled with Buddha and other idols. inzuzi zabo ziba ziriko ibigirwamana vyabo hirya no hino biba vyuzuye. See, because when the coronavirus hit the land rero igihe coronavirus yakubise igihugu and people were dying, abantu bagapfa, they went to their idols bagiye kuri vya bigirwamana and vyabo they began to worship their idols. batangura kubisenga, And people continued to die, ariko abantu bakabandanya bapfa worshiping those idols. bagasenga ivyo bigirwamana. Then they realized the idols were not helping. babona yuko ivyo bigirwamana ntibiriko They birabafasha, started throwing them into the Ganges River. bagatangura kubita rero mu nzuzi. You would see piles and piles of idols floating in the river, twashobora kubona ibigirwamana vyabo bitemba mu nzuzi, together with the dead bodies. bikagenda bitembana n'ibiziga. Their gods had failed them.
ni imana zananiwe gukiza abantu bayo. And now these young pastors all of a sudden found the floodgates of the church are filled. People are coming. How come you are not getting sick? How come you are not dying like everyone else here? Rero rimwe uyu mupastor ngo abona abantu baje bamukikuje avuga ati wowe kubera iki utari kurapfa, kubera iki mugiye mutari ko murapfa kimwe n'abandi ukungere bako barapfa bose. So every day iminsi yose they were baptizing hundreds of people baguma babatiza amajana n'amajana who y'abantu were coming to Jesus bazaga kuri Yesu because their idols had failed them. kubera yuko ibigirwamana vyabo vyananiwe. God began to demonstrate himself Imana igatangura kugaragaza that he ubushobozi is greater bwayo, than Buddha, kandi Imana yo that he irengeye is greater Buddha, than other idols. irengeye ibindi bigirwamana. He began to judge the gods of the Egyptians. Imana itangura gucira urubanza imana za And Egiputa by separating his people mu gushiraho itandukaniro hagati y'abantu bayo and n'abandi, separating the place of his people, mu gutandukana mu gushiraho itandukaniro hagati y'ikibanza abantu bayo babayemo it's n'ibindi time to bibanza, believe ni igihe cyo kwizera that in your neighborhood, yuko mu kibano your cyawe place is the safest place. ikibanza cyawe ni ikibanza gitekanye. When you are at work, Ku kazi your place is the safest place. ikibanza cyawe ni ikibanza gitekanye. When you are in the village, Uri hariya mu misozi wherever you are, aho uherereye your hose place is the safest place. ikibanza cyawe ni ikibanza Because gitekanye. Goshen is not a place. Kubera yuko Gosheni si ikibanza, Goshen is a person. Gosheni ni umuntu. It is a person. Gosheni ni umuntu. As we go deeper in the coming days, you will see that it's a person. Uko tuzobandanya muri iyi minsi ikurikira uzobana ukungene Gosheni ari umuntu. Remember, Ibuka it was the same Moses yari wa Mose wa wundi nyene, who delivered the children of Israel wa wundi yakishije Abisirayeli, and went through the plagues, niwe yaciye muri ivyo bibazo. who wrote Psalms 90, 91, 92. Uyo Mose uwo munyemerere ndabivuge neza. Mose uyo yarari muri ca gihe ca vya vyago agakiza Abisirayeli, niwe yanditse Zaburi ya 91. He's the one who wrote them. Niwe yanditse iyo Zaburi. And you are going to see how significant that is. Nshaka yuko mubona uko iryo jambo risobanura. Because in Psalms 90 it says, Thou, O God, Kubera yuko iyo Zaburi iravuga ati ngo wowe Mana you are our dwelling place. ni wowe kibanza cacu From cyo kubamo. generation to generation. Urunganwe kurundi. If you are going to survive in the last days, Nimba dushaka kubaho muri ibi bihe you vy'iherezo, are not just going to walk anywhere naguva kuja gukora hariho hose or walk anyhow. canke gukora uko ariko kose. You must have a dwelling place. Ukwiye kuba ufise aho uba. And that dwelling place is God. Ico kibanza cyo kubamwo niyo Mana. He that dwelleth in the secret place of the Most High Rero wabatego wa wundi aba mu bwigobeko bw'isumba vyose shall abide under the shadow of the Almighty. azoba musi y'igitutu c'ishobora vyose. So we become a generation of God carriers. Tugacika urunganwe rw'abantu bikoreye Imana. We carry him in our hearts, Turamwumvise mu mitima but yacu, we are also carried by him ariko kandi turanatwawe nawe because we live in him. kubera yuko tuba muri We walk in him. tugendera muri we, We walk with that awareness tugenda tuzi neza of the presence of God. yuko kubaho kw'Imana kuri kumwe natwe. You must be in that atmosphere. Ukwiye kuba muri ico See, kirere. the Goshen atmosphere Ikirere c'i Gosheni is the God atmosphere. ni ikirere c'Imana. Let me explain this in this way. Reka ndabisobanure muri ubu buryo. The Bible says, Bibiri iravuga ngo Enoch Enoki walked with God, yagendanye n'Imana, and he was not, hama arazimangana aravuga because God took him. kubera yuko Imana yamutwaye. Now there are two people in the Bible Hariho abantu babiri gusa muri Bibiliya who didn't die, batapfuye, who were raptured to heaven. bakuwe mu isi ari bazima batwagwa mu ijuru. And both these men Aba bagabo babiri bose lived in days
babayeho like our day. mu bihe biwanye n'ibihe tubayemo. That's why you find Moses went also through this. Niyo mpamvu na Mose yaciye muri ibi byose turiko turacamo. And when he died, Igihe yapfa there was a dispute on his body. habayeho ukugwanira ikiziga ciwe. And God took it. Imana iragitwara. But Enoch didn't die. Ariko Enoke we ntiyapfuye. And so did Elijah. Uwa kabiri ni Elisha. They were taken Elia. by the rapture. Nawe nyene yatwawe gutyo mu ijuru ari muzima. These two men, Aba bagabo babiri their lives are prophetic. ubuzima bwabo nubuvugishwa. They lived in days Babayeho mu bihe where they ended up being taken. aho atamuntu yotwawe. We, the church of the last days, Twebwe babayeho ubuzima hanyuma bahereza gutwarwa mu are ijuru. also living in the days Natwe shengero ryo mu gihe cy'iherezo where we also must be taken. tubayeho mu bihe aho natwe dukwiye gutwarwa. For us to live in those days, Kugira ngo rero tubeho muri ibi bihe we must understand what these other men understood. dukwiye gutahura ivyo aba bantu batahuye. Enoch walked with God. Enoke yagendanye n'Imana. We must walk with God. Dukwiye kugendana We must n'Imana. carry the Goshen atmosphere. Dukwiye kugenda twikoreye ikirere cy'Gosheni. Wherever you are, God must be there. Aho uri Imana ikwiye kuba ari hiri. He walked with God, Yagendanye n'Imana. and he was not, Ageraho arazimagana because baramubwira. God took him. Kubera yuko Imana But yamutwaye. before he was taken, Ariko mbere yuko atwarwa he had this testimony yarafise iyi ntahe that he pleased God. yuko yahimbaye Imana. Then the Bible says, without faith, Kandi ijambo ry'Imana rikavuga ngo atakwizera it is impossible ntibishoboka to please him. yuko duhimbara Imana. Without faith, Atakwizera it is impossible ntibishoboka to please him. yuko duhimbara But Imana. he that cometh to God, Kandi Imana niyo itanga uko kwizera. he that cometh to God Kandi uwegera Imana wese must believe akwiye kwizera that God is, yuko Imana iriho and is a rewarder kandi yuko iha ibihembo of them that seek him. babandi bayirondera. Let me show you how you get the Goshen atmosphere. Reka ndakwereka uko ngene ushobora kuronka ikirere Because cy'Gosheni. Enoch did it. Kubera ko Enoki yarabibonye. Do you know that he walked with God for over 300 years? Mbega urazi yuko yagendanye n'Imana imyaka irenze amajana 3. After walking with God for 300 years, Yagendanye n'Imana nyuma yo kugendana n'Imana imyaka irenga amajana 3. he pleased God. Yarahimbaye Imana. And the Bible says he pleased God because he walked by faith. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo yahimbaye Imana kuko yagendeye mu kwizera. In other words, Mu yandi majambo Enoch never saw God one day. Enoke ntiyigeze abona Imana amaso ku yandi n'umusi n'umwe. He only saw God on the last day when he went to heaven. Yabonye Imana gusa umunsi wa nyuma igihe yayisanga mu ijuru imutwaye. He did not see God. Ntiyigeze ayibona. If he saw him all these years, Iyo yari kuyibona muri iyi myaka yose then he was not walking by faith. ntabwo yari kuba ariko agendera mu kwizera. Then he was walking by sight. Yari kuba agendera mu vyo aboneshwa n'amaso. What made him please God Icyatumye ahimbara Imana is because he believed nuko yizeye that God is present. yuko Imana ihari iri kumwe nawe. He believed Yizeye that God is present. yuko kubaho kw'Imana kuri kumwe In other nawe. words, he was not just walking. Ntabwo yari ko arapfa He kugenda. was saying, God is present with me. Imana iri kumwe nanje mu I ruyana. cannot see him, Ndashobora but kutayibonesha he is amaso, here. ariko iri I hano. cannot touch him, Ndashobora but he kutayikoresha is amaboko, here. ariko iri kumwe I am nanje. walking with him. I am talking with him, but God is present. Ndumva kubaho
kwayo. That's what the Bible says. Niyo mpamvu Biblia ivuga He that cometh to God. uza ku Mana wese. So when you come to God, Igihe aje ku Mana believe that yizere He is present. yuko Imana ihari. Believe that you Yizera are not talking to the air. yuko utari You kuravugana are talking to somebody. uri kuravugana You n'umuntu. may not see Him. Urashobora kuba utari You may kurayibona. not touch Him. Urashobora kuba udashobora But kuyikorako. He is Ariko present. nihiri. He is present. Iriho. He is present. Irahari. He is present. Irahari. He is present. Irahari. He is present. Irahari. That's what Enoch did. Icyo Enoke yakoze. Is he getting me? I'm trying. You see why Pastor Mark was saying, pray for this man? Murabibona impamvu Pastor Mark yavuga ngo bansengere. Let me slow down a bit. Reka ngabanye gatoya. Enoch began to walk with God. Enoke yatanguye kugendana n'Imana. He began to carry a presence, Atangura kugendana kubaho kw'Imana. a God presence, Kubaho kw'Imana. a Goshen atmosphere. Ikirere cy'Gosheni. He would wake up and say, good morning, God. Yavyuka akavuga ati Imana mwana. Let's go for a walk. Reka dutambuke. And he's talking to the air. Akavugana n'umuyaga. But he believed that Ariko God we akizera yuko Imana was ihari. present. Kubaho kw'Imana. He did not see anyone, Nawe yabonaga. but he believed he was Ariko there. yarizera yuko Imana iri He kumwe nawe. believed he was there. Yarizeye yuko Imana I'm iri not kumwe talking nawe. to myself. Sindiko ndivugana. Maybe some people saw him talking to himself. Kubura abantu bashobora Says, kumubona no, ariko I'm arivugana. not talking to myself. Ati, oya, sindiko I'm ndivugana. talking to God. Ndiko ndavugana He n'Imana. is present with Iri me. kumwe nanje. And he walked with God. Akagendana And he n'Imana. walked with God. Akagendana And n'Imana. he walked with God. Akagendana n'Imana. 100 years. Imyaka He's ijana. walking with God. Akagendana n'Imana. He did not see God. Ntabwo He yabonye did amaso not touch n'amaso. God. Ntabwo He yigeze did akora not ku feel Mana. God. Ntabwo yigeze He's ayumva. walking by faith. Yagendera mu Without kwizera. faith, it's Atakwizera. impossible Ntibishoboka to please Him. yuko uyihimbara. As he's walking with God, Uko niko kugendana n'Imana. he's carrying a presence. Kugendana no kubaho kw'Imana. Some few years ago, Haciye iminsi mikeya I decided to practice walking with God. nahisemo kugendana n'Imana, gushyira mu ngiro kugendana n'Imana. Every day at a given time, Iminsi yose I used to go out for a walk ndasohoka nkajya gutambuka with God. ndi kumwe n'Imana. I wasn't praying. Ntabwo nari ndiko ndapfa You gusenga. know, sometimes we are very religious. Urazi hari igihe tuba abanyedini We want to go here tukagenda tujugumira and we jump and we think that's God. tukasimbagurika. There's nothing wrong with that. Nta kibazo kirimo, But I would deliberately go for a walk. ariko nahitamwo ngishakiye gutambukana kugendana n'Imana. Walk and talk. Ngafata urugendo nkagenda ntambuka nganira nayo. Let's talk God. Ngafata Imana tuganire. And we would go talking Tukagenda tuganira. and I would joke to him. Hanyuma nkayitera I would n'amabage. tell him about my wife Nkayibwira ku vyerekeye umugore and all wanje. our challenges and our happiness. Nkababwira n'ibibazo duhura I would navyo tell mu him munezero. about my children. Nkayibwira ku vyerekeye abana banje. You know, and by the way, I named the second one Enoch Urazi umwana wanje wa kabiri namwise Enoki. because I was walking with God. That's the time he was born. Ico gihe nahisemo kugendana n'Imana nico gihe uwo mwana yavutse. That's the boy who died. I gave you that testimony, and God raised him up. Narabahaye iyo ntahe ico gihe abari bahari baravyibuka. And I would Uwo go mwana and sit by yarapfuye, Imana iramuzura. by a particular rock, and we would watch the sunset together. Please come again. I would go and sit in the forest by a particular rock. Ndashobora kugenda nkicara ahantu ku musozi ku kibuye kugira ngo ndi kumwe n'Imana twirabira ukungene And izuba we riko would rirarenga. watch the sunset together. Nkabona turi kumwe n'Imana nkirabira ukungene izuba Every riko day, rirarenga. sometime, Iminsi yose kenshi some routine. nkabisubiramwo. I said, I'm talking and walking with God. Nkaba ndiko ndaganira kandi ndiko ndatambukana n'Imana. It didn't take me 300 years, like, you know. Nyuma ntabwo iriko irantwara mu myaka 300. You know, God was merciful with me. Imana yarambereye yo kwizigirwa. Maybe a month or 2 or 3 down the line, I don't remember. Sinibuka neza ico gihe. I'm there sitting by this rock, Nari nicaye kuri ico kibuye. telling God about the beauty of the sunset. Ndiko ndayibwira ukungene ukurenga kw'izuba ari kwiza. Those different colors. Amabara meza atandukanye. All of a sudden, Mu mwanya isase I felt someone come and sit by the side.
numva ni nkaho hari umuntu aje anyicara ku ruhande. And there I was, my hair was up and I was afraid even to look. No mu mishatsi yanjye naravyumvise mu buryo vyananiye no guhindukira ngo ndabe uwo muntu anyicaye iruhande. So every day I would come and sit and the presence would come and sit there. Igihe cyose naza kwicara aho hantu numvaga uko kubaho k'umuntu kuri kumwe nanjye. That's when I learned that God loves to walk with us Niyo and mpamvu have talks. niyo mpamvu bidusaba kugira urwo rukundo ku Mana kugira ngo tugendane nayo tuganire nayo. He loves to have those relationships. Irakunda iyo habaho iyo migenderanire. Now the church of today Ishengero ryo muri iki gihe must carry that atmosphere. rikwiye kugenda rifise You icyo must kirere. bring it to your workplace. Ukwiye kubana n'icyo kirere aho You ukorera. must bring it to the marketplace. Ukwiye kugira icyo kirere na hariya mu You isoko. must bring it to the business place. Ukwiye kugira icyo kirere aho You ukorera must bring urudandazwa it to rwawe. church. Ukwiye kugira icyo kirere mu ishengero. You must bring it wherever you are in Ukwiye your kugira home. icyo kirere aho uherereye hose na hariya mu nzu There wawe. must be a Goshen atmosphere Hakwiye kubaho about you. ikirere cy'Gosheni hamwe nawe. I will put a difference Nzoshiraho itandukaniro between my people hagati y'abantu banje and his people. n'abantu biwe. I will separate them. Nzobatandukanya. And the Lord did so. Kandi niko Imana yabikoze. And he says, I will do this that it may be known Ati nzobikora kugira ngo bimenyekane that I am the Lord yuko nduhoraho in the midst of the earth. mu isi yose. So God wants to testify to the whole world Imana ishaka yuko intaya imenyekana mu isi that he yose is the Lord yuko ariyo uhoraho above all gods iri hejuru y'ibigirwamana byose. by distinguishing his people, Ariko ibi biva ku bantu bayo by making a difference for his people, mu gushyiraho itandukaniro hagati y'abantu bayo by n'abandi, judging the gods of the Egyptians, mu gucira urubanza imana zo muri by Egiputa, manifesting his power in various mu places. kugaragaza ubushobozi bwayo mu bibanza bitandukanye. The people who know their God Yuko abantu shall be strong, says Daniel, abantu bazi imana yabo bazokomera and they shall do exploits. kandi bazokora ivy'ubuhizi. They shall do exploits. Bazokora ivy'ubuhizi. Begin to walk with God Tangura kugendana n'Imana and show exploits. ubone ivy'ubuhizi. The power of God is limitless. Ubushobozi bw'Imana burahari. When you are there, Uhari God is present, Imana izo bihari and things must happen. kandi hari ibizokore. Things must happen. Hari ibizokore. Things must Hari happen. ibizokore. Things must Hari happen ibizokore. because you are there. Kubera yuko ari huri. Because you are a child of God there. Kubera yuko ari huri n'Imana Things iri. must happen Hari ibikwiye gukora. without human ability, Atari ubushobozi bwawe by the ushizemo. grace of God. Ariko ubuntu bw'Imana. You know, some years ago, Haciye imyaka mikeya I went to a certain house. nagiye mu nzu imwe They were preventing our people from coming to church. barabuza abantu bacu kuza mu rusengero. They says you can't go to that church. Bava ati ntimukwiye kuja mu rusengero They are Satanists. ngo bariya n'abasataniste They are not worshiping God. ntibariko barasenga Imana. And I go to that place. Babuzaga abantu kuza mu rusengero kuko abo bantu basengaga But the ibigirwamana. moment I entered the house, Rero naciye nja muri iyo nzu, igihe nije muri iyo nzu their TV switched off. amateleviziyo yabo acarazima. And the man was in the house Umugabo muri iyo nzu niho yarari who was preventing his family, his wife and children. yabuzaga umugore we n'abana biwe kuza ku rusengero. And he was angry that I came. Rero yarababaye nuko ngene naje mu nzu yiwe. He went to touch the TV. Ajya gukora kuri ya televiziyo. You know, you used to hit it and then sometimes it would switch on. Hari igihe uyikubitako igaca yaka. That day he tried everything. Icyo gihe biranga yuko yaka. Nothing happened. Nacabaye. Then I stood up Hanyuma ndahaguruka. and I said, move aside. Ndambwira ati jya ku And ruhande. I want to say in the name of Jesus, Ndabwira ya televiziyo ati mu izina rya Yesu open. ni wake. It went open. Ikiraka. It didn't need a repair after that. Nta nubwo byafashe umwanya. The man knelt right there. Uwo mugabo yararangaho. He says, I want your God. Ava ati nanjye ndashaka iyo mana yawe. From today, Kuva uwo munsi come and take my family to church. agenda akurikiye umuryango wiwe ku We rusengero. cannot be stranded if we have God.
ntidushobora kugira ikiduhagarika dufite We Imana. cannot be stranded if we have God. ntidushobora kugira ikiduhagarika dufite Imana. Are you hearing what I'm saying? muratahura icyo ndiko ndavuga? Begin to believe. tangura You don't kwizera. have to be a pastor to walk with God. ntukeneye kuba umupastori kugendane n'Imana. Actually, many of the people who are going to walk with God are not pastors. reka ndababwire yuko na benshi bagiye gutangura kugendana n'Imana si The prophet n'abapastori. said, abavugishwa baravuze ngo I and the children the Lord has given ngo aba ni abana Imana yaguhaye, are for signs and wonders. ni abana bava mu bitangaza n'utwumiza. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. We are for signs and wonders. twebwe turi abana b'ibitangaza n'utwumiza. So we begin to believe dukwiye kwizera that things will happen. yuko hari ibizokora. God will make a way. Imana izoca inzira. God will open a way. Imana izoca inzira. If the heathens get stranded, naho umugwanizi yohaguruka we cannot be stranded. nabwo ashobora It kuturwanya. is for them, it is not for us. ivyo ni ivyabo ntabwo ari It ivyacu. must make a way for us. Imana izoducira inzira Where there is no way, ahatari inzira. there is a Goshen for the people of God. hariho gosheni kubw'abantu There is b'Imana. always a Goshen for the people of God. hazokoma hariyo gosheni kubw'abantu When you b'Imana. see people who are struggling, naho ubona abantu bariko in the midst of that struggle, hagati muri ivyo bibazo there is a byabo Goshen for the people of God. hazokoma hariho gosheni kubw'abantu There b'Imana. is a Goshen for the people of hazokoma God. hariho gosheni kubw'abantu b'Imana. Hallelujah. Amen. Say, I believe in miracles. vuga ati ndizera ibitangaza. Say it again, I believe in miracles. vuga kandi ngo ndizera ibitangaza. mwabivuze ariko ndizera ibitangaza. Say, I believe in miracles. vuga ati ndizera ibitangaza. We cannot be stranded with God. ntidushobora We cannot be stranded with God. nta kintu gishobora kutunesha turi kumwe n'Imana. Now, if you come to my house, uje mu nzu yanjye whether it's my wife aho umugore wanjye ari or the children, cyangwa abana, the first thing that comes into their mind when something happens is to pray. ikintu cya mbere kiza mu vyumviro vyabo igihe hari ikibazo kibaye ni ugusenga. Is to pray for a miracle. ni ugusenga ko ngo habeho igitangaza, That a miracle would happen. kubera yuko igitangaza gikwiye kuhaba. We moved to go and stay in a certain place just before this corona pandemic. mbere yuko iki kibazo cya korona gitangura twarimutse tuja ahantu mu gisagara. We were told the area we have come to is full of witches. aho hantu twagiye batubwiye ngo iki kibanza mwimukiyemo cyuzuyemo abapfumu n'abarozi, Men of God has been destroyed in this place. ngo abakozi b'Imana benshi bapfiriye ngaha. They said you can't come here. rero ntukwiye kuza muri iki kibanza. The first night we landed there, ijoro rya mbere twakandagiye muri icyo gisagara owls came haje bararashe imyambi and landed on our bedroom roof. bikubita ku cyumba cyacu hejuru Before it was even sunset. n'imbere y'uko bwira. When we slept that night, they were making their choruses. twumvaga iryo joro bariko bararirimba, I ignored them jewe ndabirengagiza and went to sleep. nca kwiryamira. But at midnight, hageze hagati mu ijoro saa my sita wife z'ijoro woke up screaming. mudamu wanje aravyuka arakoma induru. When we went to the emergency room, because we had just prayed, and then I said, let me go there. turasenga aho tuja mu kindi cyumba twateguye cyo gusengeramo. They told us her kidneys have failed. They said her kidneys have failed. twaciye tuja kwa muganga baratubwira ngo amarin yiwe amarin bayita gute, They are swollen. amafigo yiwe afise ikibazo, They are swollen ngo akora virirana, and they have failed. donc yamaze kononekara, She couldn't walk anymore. ntiyashoboraga gutambuka. And in that hospital, muri ivyo bitaro nyene while holding the results mfise amaresultat of those scans, y'ivyo bamutoye, we began to pray. dutangura gusenga. Then she touched me and said, let's go home. aca aramfata arambwira ati dutahe. We went back home. tuca turitahira, We started praying. dutangura gusenga. Sometime in the evening, hageze kandi ku mugoroba the owls came again. hasubira kandi guterwa imyambi. This time the Holy Spirit says, speak to them.
muri uyu mwanya mpamwe yarambwiye ati gira icyo uvuze These are not ordinary. kuko iyi ntabwo ari imyambi They isanzwe are not just birds. ntabwo ari juste ibintu bije I just stood up and rebuked and cursed them. ndahaguruka ndabikankamira The next day, umunsi ukurikira when we woke up, tuvyutse there was a big owl face down in the yard, dead. Please come again. You say Owl. What do you call those birds? You must have them with big eyes, night birds. okay ni amaibu okay Is he getting it? Umva, ibu ni igihuna umva ibu okay je navugaga imyambi umva ni ijoro rya mbere vyari bihuna ijoro rya kabiri vyari bihuna kandi atarabikangamira bukeye ku munsi wa gatatu ngo abona igihuna bavyutse gifise ivyiso binini rero We found him dead there. tugisanga cyapfuye imbere y'umuryango Within 3 months, mu mezi atatu 4 of them ibihuna bine that came into our compound vyazaga mu rupango rwacu would fall down dead. vyose vyaragwa hasi bigapfa Within 2 days, mu minsi ibiri from the time we went to the hospital, uhereye igihe twagiye ku bitaro my wife just got healed and started walking. umudamu wanje yarakize atangura gutambuka wenyene To this day, kugeza uno munsi she has no kidney problem. ntiyasubiye kandi kugira icyo Yet kibazo we have lab tests. We have lab tests twari dufise amaresultat atwereka ikibazo afise which confirm it. vyemezaga ikibazo afise So when we talk about the Goshen atmosphere, iyo tuvuga rero ku vyerekeye ikirere cy'i Gosheni it's carrying a presence of God with you. ni ukugendana kubaho kw'Imana mu buzima bwawe Knowing that you are with God ukamenya yuko uri kumwe n'Imana and God is with you. kandi yuko Imana iri kumwe nawe And that there is a Goshen for the people of God. kandi yuko iyo Mana nyene niyo Gosheni ku bw'abantu That bayo you cannot be stranded. kandi ntabwo ishobora kukugwanya Even if you kukunesha are in a foreign place, naho waba uri mu kibanza you cannot kitari be ikiwanyu stranded there. nta kintu gishobora There kukunesha will always be a Goshen for the people of hazokwama God. hariho Gosheni ku bw'abantu b'Imana Are you hearing what I'm saying mbega today? uratahura ivyo ndiko ndavuga You better believe, because wherever you go, ukwiye kwizera kuko aho ugiye hose God will go with you. Imana izojana nawe And the Goshen atmosphere, n'ikirere cy'i Gosheni it kizokomana nawe distinguishes you. kizoshiraho It itandukaniro makes you unique. kizotuma wowe uba It udasanzwe favors you. kizokugwanira This is the same anointing that Joseph carried. ayo niyo mavuta Yosefu yari afise Bible says the Lord was with Joseph. ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana When ari he kumwe na went into Yosefu Pharaoh's house, igihe yagiye kwa Farawo he was with God. yari ari kumwe n'Imana In Potiphar's house, mu nzu ya Potifari God was with him. Imana yari iri kumwe When he nawe was in the pit, igihe yari ari muri cya God cyobo was with him. Imana yari iri kumwe nawe God prospered him Imana ituma because he arongorwa carried the presence. kubera ko yagendana kubaho He kw'Imana carried the presence. yagendana kubaho So kw'Imana our prayer today isengesho ryacu no is to munsi carry a Goshen atmosphere. nuko tugendana icyo kirere cy'i That I have a Gosheni Goshen anointing. amavuta y'i Say, Gosheni I have a Goshen anointing. vuga ati ndafise amavuta ya Gosheni Say it again, I have a Goshen subira anointing. kandi uvuga ati ndafise amavuta y'i I Gosheni carry a Goshen anointing. ndikoreye amavuta y'i Gosheni ko mutavuga If it happens to you, n'ivyakubako it does not mean it must happen to me. ibikubayeko ntibisobanure ko yuko bikwiye kumbako jewe Many years ago, haciye imyaka when we were in myinshi primary school, nari ndi muri primaire we used to have a little book twari dufise udutabo dutoya for grade 3. ubu dutabo dutoya mu ishuri rya gatatu troisième primaire It was written in the vernacular. okay muravyumva uko ngene vyari Actually, byanditse it mu was rurimi grade rwabo 2. yari mu wa kabiri They put a picture of a boy there, berekanaga ifoto y'umuhungu and his name is Farai. bagaca bavuga n'izina ryiwe Next page, they put a girl here. mu rundi rupapuro bagaca bashirako ifoto y'umukobwa Her name is Pharisai. bagaca bashirako izina ry'uwo mukobwa Next page, ku rundi rupapuro Farai and Pharisai are looking at each other. bagaca berekana wa muhungu na wa mukobwa rero barabana Now Farai says to Pharisai, umuhungu agaca abwira umukobwa you wewe are Pharisai. wewe uri umukobwa uri Farisayo Me, jewe I am Farai. jewe ndi Fara Are you getting what I'm saying? okay wewe uri umukobwa jewe ndi umuhungu muravyumva Now that meant
mentality donc iyo mentality icyo kintu bashize mu bana is the mentality you must carry in the world. niyo mentality nicyo cyumviro ukwiye kugendana mu isi. That when I come, iyo nje I am a child of God. ndi umwana w'Imana. I am me. ni jewe. Don't judge me by what happens to you. ntuncire urubanza ufatiye ku vyakubayeko. Even if you are my mother's child, naho wowe uri wo tuvukana dusangiye mama, you are still you. wowe uracari wewe, And I am me. jewe ndacari jewe. What happens to my people ibiba ku bantu banje shall not happen to his people. ntabwo bizoba ku bantu biwe. That's what God was telling Pharaoh. uko niko Imana yabwiraga Farawo. I will separate my people nzoshiraho itandukaniro from your people. hagati y'abantu banje These n'abantu are my bawe. people. abantu banje What happens to my people ibizoba ku bantu banje will not happen to your ntabwo people. bizoba ku bantu And what bawe. happens to your people ibizoba ku bantu bawe will not happen to my ntabwo bizoba people. ku bantu banje. If they sleep hungry, nimba baraye it does not batariye mean my people will sleep ntibisobanura ko hungry. abantu banje bazorara batariye. That's the Goshen atmosphere. icyo ni ikirere cy'i Gosheni. Wherever it carries you, aho ugiye hose kiragutwara it brings distinction. kikazana itandukaniro. It brings distinction. kikazana itandukaniro. God will separate his people. Imana izoshiraho itandukaniro It's an ry'abantu bawe. anointing of separation. n'amavuta azana itandukaniro. It's an anointing of protection. n'amavuta azana kuzigamwa kurindwa. The flies will not come to your house. ivyo bibugu ntibizokwigera vyinjira mu nzu yawe. They will not come to your place. ntibizokwinjira mu kibanza cyawe. The attacks will stop somewhere there. ibigutera bizohagarara ahantu We runaka. were watching in newscasts. bizobibona mu makuru. We were watching Burundi. tuma tubona mu makuru Burundi, We were watching Tanzania. tukabona Tanzania, We saw people walking without masks. tukabona abantu bagendagenda ata amamasike bambaye, And they were saying, we believe God. bakavuga ngo twe turizera Imana. And then we looked in Europe. hanyuma tugaca turaba muri Europe, We looked in South Africa. tukaraba muri Afrika y'Epfo, We were looking in our own nation tukaraba no mu gihugu cyacu, where people were gripped with fear. aho abantu buzuye ubwoba. And we saw the distinction of God. tugaca tubona itandukaniro, We saw that the nations that stood with God, tukabona ihanga rihagararanye n'Imana, God stood with them. Imana ihagararanye nabo, God stood with them. Imana ihagararanye nabo. Without your knowledge, utabizi, you became a testimony the whole world mutabizi mugacika intahe mu isi that yose God can protect his people. yuko Imana ishobora kuzigama abantu bayo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. We will proceed later on. tuzobandanya. I just want to ask you to stand this reka morning. ndabasabe duhaguruke. Please lift your hands. reka ndagusaba uduze ibiganza byawe. I want you to talk to God this morning. ndashaka yo kuvugana n'Imana muri iki gitondo. I want to tell God this morning shaka kubwira Imana muri iki gitondo that you are asking for the Goshen anointing in your life. yuko uri kurasaba amavuta y'Gosheni ku buzima bwawe. You want the same distinction that he gave his people. urakeneye iyo tandukaniro nyene yashize ku bantu bayo. You want to carry that atmosphere in your home, at your workplace. urakeneye gutwara icyo kirere nyene mu rugo iwawe, ku kazi n'ahandi hose. You want to carry it in the marketplace, urakeneye gutwara icyo kirere aho ukorera urudandazwa rwawe, at your place of business. aho ukorera business yawe. You want to see God distinguish you. urakeneye Imana kugira ngo izane itandukaniro. Please lift your hands all over this reka place. ndagutumira uduze ibiganza byawe muri iki Let kibanza. us talk to God for this atmosphere. tangura kuvugana n'Imana ku bw'iki kirere. And the man of God is going to pray for a release of that anointing. umukozi w'Imana agira abasengera kugira ngo ayo mavuta atembe. I'm going to pray for a release of that anointing. gira nsenge kugira ngo ayo mavuta atembe. The anointing that distinguishes you. amavuta azana itandukaniro. The anointing that puts a difference. amavuta agaragaza itandukaniro. There must be a difference
difference between those who serve God hakwiye kubaho itandukaniro ry'abakorera imana and those who do not serve Him. n'abatayikorera. There must be a distinction. Hakwiye kubaho itandukaniro. The prophet Malachi said there will be a distinction Umuvugishwa Malaki yaravuze ngo hakwiye kubaho between those who itandukaniro serve God and those who don't. y'ababanzi bakorera imana n'abatayikorera. Father, we pray in the name of Jesus. Data turasenga mu izina rya We Yesu. pray for the release of an Turasenga anointing. kugira ngo amavuta atembe. We pray for the release of an atmosphere Turasenga kugira ngo ikirere kize. in the place of residence for your people. Mwami kize ku bantu bawe. Let there be a release of the Goshen Aho anointing. baba haze ayo mavuta y'Gosheni. Let there be a release of a Goshen anointing on their foreheads. Reka mwami haze amavuta y'Gosheni ku Let buzima them bwabo. carry the same anointing. Reka bagendane ayo mavuta. Let them carry the same glory. Reka bagendane mwami ayo mavuta. In the name of Mu Jesus. izina rya Yesu. In the name of Mu Jesus. izina rya Yesu. Let them carry the same. Reka bagendane mwami Let ayo them mavuta. carry the same. Reka bagendane ayo mavuta nyene. At the marketplace, Aho bakorera. they must see the God of miracles. Bakeneye kubona Imana At the ibitangaza. business place, Aho bakorera at the urudandazwa. working place, Aho bakorera ibikorwa let them see byabo. the God of Reka miracles. babone Imana In the y'ibitangaza. name of Mu Jesus. izina rya Yesu. In the name of Mu izina Jesus. rya Yesu. In the name of Mu izina Jesus. rya Yesu. Begin to touch every one of them, Lord. Otangura gukora ku Release muntu the wese. Goshen atmosphere. Ureke ikirere cy'Gosheni Release kibubeko. the Goshen Reka anointing. mwami ikirere cy'Gosheni Let it kibabeko. be upon your people. Kibe ku bantu bawe. Let a mark be upon their forehead. Reka mwami icyo kirere kibe ku In buzima the name bwawe. of Jesus. Mu izina rya Yesu. That distinguishes them. Bizana That itandukaniro. says, touch not my anointed. Mwami bizana itandukaniro. Do my prophets no harm. Mwami uraza abavugishwa bawe. In the name of Mu Jesus. izina rya Yesu. In the name of Mu Jesus. izina rya Yesu. Put the mark on them, Lord. Reka ikimenyetso kibabeko. Put the mark on them, Lord. Reka ikimenyetso kibabeko. Put the mark on them, Reka Lord. ikimenyetso kibabeko. Put Mwami. the mark on them, Lord. Reka ikimenyetso kibabeko. Of the Goshen anointing. Ikimenyetso cy'amavuta In the y'Gosheni. name of Jesus. Mu izina rya Yesu. The young and the old. Ari abatoya ari abakuze. The men and the women. Abagabo n'abagore. Every one of us, Lord. Umuntu wese hagati You yacu. said you will pour your spirit Mwami wavuze ngo uzosuka mpemu upon wawe. all flesh. Ku bari n'umubiri bose. Our sons and daughters. Abahungu n'abakobwa bacu. Our young men. Abakiri bato. Our old men. Imisore n'abakuze. Every one abatama. of us, oh God. Bose hagati yacu. Put the Mwami. anointing upon Reka them. amavuta yawe abe kuri bo. Put the anointing upon Reka them. amavuta yawe abe kuri bo. In the name of Mu Jesus. izina rya Yesu. In the name of Mu Jesus. izina rya Yesu. In the name of Mu Jesus. izina rya Yesu. In the name of Mu Jesus. izina rya Yesu. Hallelujah. Ore boshindere. Put both your hands on your head Shira ibiganza byawe byose bibiri ku mutwe. and say after me, Uca usubiramo aya majambo. I carry, Ndikoreye. I carry Ndikoreye vuga. the Goshen atmosphere. Ikirere cy'Gosheni. The Goshen atmosphere. Ikirere cy'Gosheni. The Goshen anointing. Amavuta y'Gosheni. Wherever I am, Aho ndi hose. wherever I go, Aho nja hose. I carry the Goshen atmosphere. Nikoreye ikirere cy'Gosheni. In Jesus' Mu name. izina rya Yesu. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Listen to this Umviriza rino jambo. before I sit down this afternoon. Mbere ko nsubira kwicara. Let me prophesy. Reka ndabavugishweko. This is what is going to happen in your lives. Iki nicyo kigiye kuba ku buzima bwawe. Some of you in your workplaces, Bamwe muri mwe aho mukorera.
the heathens were overtaking you. abanyamahanga baraje baratwara ibyanyu. Sometimes people would wonder, where is your God? rimwe na rimwe hari igihe abantu bibaza ibibazo ati mbega imana yiwe iri hehe. As you leave this place today, uva muri iki kibanza uno munsi they are going to see your God. bagira babona imana yawe. They are going to see your God. bagira babona imana yawe. They are not going to ask where he is, ntabwo baza kumenya aho mubuhurira, because he is going to use you as an example. imana iraza kugukoresha wewe. God is going to use you as an example, imana iraza kugukoresha wewe nk'akarorero, because you now carry the Goshen atmosphere. kubera yuko ugiye wikoreye ikirere cy'Gosheni. At the marketplace, aho ukorera you are going to go there with a dominion mindset, ugiye kujayo ufise ivyumviro vyo kuganza, because God wants to distinguish you at your workplace. kubera yuko imana ishaka gushiraho itandukaniro aho ukorera. I will put a difference zoshiraho itandukaniro between my people hagati y'abantu banje and his people. n'abantu biwe. Give him a good hand clap. reka dukomere imana amashi.